Ntiwigeze wishimira ikamba canke agashimwa wahawe ka Miss Photogenique? Nta collaboration zigihari na Miss Burundi? Urashitse muri competition harageze ko banomina hanyuma wisanze mu kibanza ca Miss Photogenique. Wari witeze ko ico kibanza ari icawe? Photogenique, bon, c'est pas photogenique, oui, waaw. Quoi, na essence on dit yuko ndi Miss mannequin photogenique, quoi, déjà mannequin biri mu makategori atandukanye. Iyo mannequin podium, mannequin photogenique, yo no bisumenga. Still. Ndabaragize ku comment nyinshi cyane ati uyu ni wari kuba Miss Burundi. Warazakiriye, warazumvise. Kubwawe ubona koko kijya kibanza cyari cyo ciwawe? Bon, je nibaze yuko atakurongora kuva. Oh my god. Atakurongora kutava ku mana. Sinzi ko ataburongozi buva ku mana. Voilà. Rero Imana ibiretse bikabuko je numva ari sawa. Kuko no mu gusenga hariyo kunasanga wese ko rasenga man the crown is mine. Mugenje navuga Seigneur que ta volonté soit faite. Que mes décisions, mes choix zibe alignés à ta bonne volonté. Mvuye nari muri merci Seigneur ku byabaye. Umeze nka 5 minutes. Oya, arumva. Harimo ama exercice atandukanye. Wicaye kujya nyine? Oya. Non. Ijya ugu muri gisati nayo. Oya, iye. Hariho ya meditation. Hariyo umuntu usanga mu buzima avuga jewe nta kintu na kimwe ciza kinshikira. Nibibazo gusa nta kintu na kimwe ciza. Aka exercice kugira ubitahure. Funga amazi. Twagira. Okay, kanura. Funga. Nyereka ngira ahantu wabonye couleur. Funga, ntabutrisha. Ngira ahantu hose woba wabonye couleur ya orange. Igi usanga utabona inyishu canke c'est pas que bidahari kenshi nituba turi conscious urumva rero iragufasha meditation ukaba conscious urumva nimugire ugire choix y'ikintu ukaba conscious ukaja à l'instant présent sinon ma distraction ni menshi. Yes, welcome to Open Mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umwigeme umurundikazi ndakuramukije. Ndaramukije. Nitwa bande? Mugisha Jennifer. Kandi bava ngo ngo kwidondora. Ego. Ni Mugisha Jennifer. Mugisha Jennifer ninde muri rusange? Tutaramubona muri Miss Burundi. Murakoze. Mugisha Jennifer nkuko mwabivuze n'umwigeme w'umurundikazi w'imyaka 20. Yiga mu gisata c'ubutunzi hama nkaba ndi passionnée de tout ce qui est autour ya bien-être, à la santé holistique, surtout le développement personnel. Ivya sport bitanguye ukiri muto? Ubitanguye Novuga 2023. Nuko bitanguye 2023. Niki cyatumye uja mu vya sport cyane? Bon, avant déjà sinanakunda ibintu vya sport. Mugabo naragiye mu bintu by'amannequin hama ndabona ukuntu abandi bari discipline ndabigerageza cyambona harimo ama avantage cyangwa ngiye kwibanda. Gutu umuntu ari afite passion mu bya sport aca bijya mu by'ubutunzi mu kwiga iby'ubutunzi biba bihuriye he muri rusange? Okay. Niga économie ifasha à comprendre le monde professionnel. Mugabo sport ifasha kumana équilibre ndi discipliné. Surtout sport yaranyigishije constance ariyo dukeneye no mu yandi madomaine yo mu buzima. Irafasha cyane biba bimeze neza. Intango yo kwiyumvira icyumviro uvuga ati ndashaka kuja kwitoza muri Miss Burundi. Cyaje gute kuri wewe? Bani rêve yanje nse kuva nkiri muto. Nakundi ndaza Miss. Gusa nayibona nka opportunité, ni plateforme que j'admire, igufasha kuinspira, gurepresenta. Surtout navuga ati ils ont permis de partager mes messages positifs autour du bien-être. Urashitse mu bantu sawi turashitsemwo muri Miss Burundi wiyumvise gute? Nari muri Seigneur quelle grâce nari numva ko Imana ingiriye ubuntu kandi sinkwiye kubifisha ubusa kubera ko suko ngo uburushije abandi nacuburushije abandi navuga ati Imana ingiriye
urashitse muri competition harageze ko banomina hanyuma wisanze mu kibanza cya Miss Photogenique wari witeze ko ico kibanza ari icawe? Photogenique, bon, c'est ko photogenique bibaho kubera nayo sanzwe nzi yuko ndi Miss mannequin photogenique kubera déjà mannequin biri mu makategori atandukanye hariyo mannequin podium, mannequin photogenique rero numvise umenga still still ngiye muri domaine yanje donc je suis mannequin photogenique donc c'est Miss photogenique, c'est pas mal. Abantu baragize ku comment nyinshi cyane ati uyu niwe ari kuba Miss Burundi, warazakiriye warazumvise kubwawe ubona koko kijya kibanza cyari cyo ciwawe? Banje nibaze yuko atakurongora kuva oh my god atakurongora kutava ku mana sinzi ko ataburongozi buva ku mana. Voilà rero Imana ibiretse bikabuko je numva ari sawa kuko no mu gusenga hariyo kunasanga wese ko arasenga mana the crown is mine mugenje navuga Seigneur que ta volonté soit faite que mes décisions mes choix zibe alignées à ta bonne volonté. Mvuye nari muri merci Seigneur kuvyabaye nukuri sinidoga agashavu nta kintu uravuga ati ibi nivyo vyangenewe kamfungura ivyo nyene. Igisata ca sport ukunda cyane harimo ico bita yoga iza ifashiki ku muntu ku mubiri w'umuntu? Bon, déjà, yoga, ça vient étymologiquement du mot yog, qui signifie unir, donc on a équilibre, équilibre corps, esprit, âme. Harimo une vitatu, harimo respiration. Peut-être tu perds ta tête. La perdra. Quand tu perds ton sang-froid, harma gestion de stress, on va respirer, la gufasha, kugira un état d'esprit calme. Et harimo quand un exercice physique, niyo uri kuraba baradufate aha umugongo hehe. Ariko uba wicaye kwa kuntu nyene uba wicaye umeze nka 5 minutes. Oya urumva harimo ama exercice atandukanye wicaye kujya nyene. Oya donc ijya muri gisitati nayo oya iye hariho donc hariho ya meditation gabo harimo ama posture menshi ijya c'est beaucoup plus méditation. Donc ni bisata vyinshi ni bice byinshi bitandukanye. Urumva pardon harimo ama exercice menshi ama posture menshi atandukanye bivanye n'ahantu uri kurababara. ndashaka kumenya ijya gisitatu uri kubabara he mu muntu? ijya bakunze kwigira beaucoup plus kuri respiration. Urabona ko deja no mu gusenga turahumiriza kugira ngo ntusamaye nk'ubu utangiye gusenga ukacibona akayawe hari akayawe ukacigenda iyo ukacikiva. C'est beaucoup plus urarondera juste posture uri confortable muri mugabo c'est juste nk'ugiye kubigira uryamye ariko usinzira kubera ko deja hari ama meditation guidée usanga harimo ka musique n'umuntu ariko arakugida peut-être hari ama meditation guidée atandukanye nk'ubu ufise you lack confidence rero ukeneye kuboosta confidence yawe ugasanga hariyo meditation guidée iri kuri ivyo sinzi impamvu ushaka gutwenga. Je ngasanga iyindi ni ya anxiété canke umva n'ibintu bitandukanye kandi bientôt nzoza ndashaka ama exercice nkayo comme ça vous allez bien comprendre. Et sinon ijya c'est beaucoup plus kugira ugume uri nyene ugume uri conscient ntabusinzira kubera nyene irasaba kuguma uri gutya umva c'est pas cyane confortable umva ntuza kugira. Donc nako ndayumvira nzoza uyinyigisha ariko ndakuja unyereke ico kintu ngene kimeze ariko tu iraza ko n'ivyumviro bigabanuka abana basi ivyumviro vyinshi nk'ubu deja dufate twagiye ufise ivyumviro bini negative dufate ukeneye gukora projet uguma wumva umenga ça va ok je trouve une idée. Hariyo umuntu usanga mu buzima avuga jewe nta kintu na kimwe ciza kinshikira nibibazo gusa nta kintu na kimwe ciza mu muryango n'ibibazo umva nta kintu na kimwe byose rero aka exercice kugira ubitahure funga amazi twagiye no ok kanura funga nyereka ngira ahantu wabonye couleur
ntubifunga ntubitwishe mbwira ahantu hose woba wabonye couleur ya orange Ntabwo nabonye. ok rouge n'intebe wicaye ko ni rouge urabona ni bon urashobora kugira n'intebe wicaye ko ni rouge urumva c'est pas que mu buzima hari igihe usanga utabona inyishu canke c'est pas que ko bidahari kenshi ntituba turi conscient urumva rero iragufasha meditation ukaba conscient urumva nimugire ugire choix y'ikintu ukaba conscient ukaja à l'instant présent sinon ma distraction ni menshi ukaja à l'instant présent amantuze ivyumviro binegative bikavaho ukarespira ça aide c'est scientifiquement prouvé que respirer nk'ubu uzobigerageze ufise pressure peut-être que uje kuri interview akazi ubigerageza canke iyindi ngorane hama ukacrea ivyumviro biri positive muri wewe uzoshimira uzakungura jewe rero nari canke kumedita n'ingorane zimaze kugushikira canke je nari colérique nari colérique avec un ego comme ça rero byanangora ku dufate nk'ubuje ukamprovoka rero nari nkeneye naca sanga nanje nduzi rero nari nkeneye kuba urya muntu eguraje nari mfise rêve yo kuba urya muntu umeze gutyo nca nabwira c'est bon est-ce qu'on peut parler ndakuzaniye amazi respire ni sawa turashobora kuvugana rero nari numva nkeneye kuba uwo muntu kubera ko uduzi naca nduzi kandi kenshi nareagisa nabi kuko hariho n'igihe nasanga namenye ibintu nyine nkareagisa nabi urumva rero niyo uba ufise raison kubera uko kuntu wareagishije n'abantu baza kuvuga ati kandi nk'abantu bameze gutyo kuri bari menace kuri societe rero biraryoshe kugira un état d'esprit calme hari ico uteganya nk'ishure hari ico uteganya nko donc ari nka club canke ikindi kintu kugira ngo abantu bashobore kuja muri ico kintu voilà ndategekanya kuzocrea centre ipropose amathérapie atandukanye mugabo pour le moment kuba nyine sabije la chaîne YouTube naha tugize aha twicaye ego aha twicaye turashobora kuhasaba then suko tuza kwivugana kandi urana nkatwe tuca tugira en groupe kaza biraduga gutyo nyine tapi donc samedi tous les jours duhorera ngaha kuye kuciye ubwenge cyane ego ça c'est une très bonne idée nzobikorera so ikintu cyo gukira channel ya YouTube uteganya iki utarahize ishure uretse ngiye biryoshe kuri kuriga mugabo wese ubona ko deja YouTube umaze kugira nka visibility iki urahembwa kandi biraryoshe deja kumva nyene kuburi kuriga kandi financier ukura ba financièrement stable kana kuguma ubwira abavyeyi ishaka service ishaka biraryoshe vraiment kuguma widebrouiller je ndo muguma yidebrouiller mutu je suis toujours déterminée kubera ko mbashaka base abavyeyi umve ko nanje reka contribuer muri iki biraryoshe donc mahera ya service canke iki mwagira muri abikindi mwagira je nimeze tiabwo nta kintu no bafasha mais sinon chaîne ya YouTube kandi birandyohera kuba YouTube kumva ko basi ndiko ndakontribuer mu kintu kabe gato mugabo hari umuntu yarari stressé yarari nawe nyene bimugora kujera iyo stress je naronsa aga solution reka ndamufasha so ndaza gusubira ku sport gusa kuko ukora utuntu twinshi tutunwe muri sport nabonye na karate sinzi na judo sinzi ko na catch zikora ntumbaze okay nize sport ukora zingana gute ndakunda marathon birandyohera kwiruka ndakunda natation vu que nsanzwe ndirimba rero biramfasha no kurimba birimo oya tuzibagire kubera ndagwaye nta kibazo no urumva birafasha nyine kugira kubera no mu kurimba hari ukuntu ijwi saba nyine kugera souffle rero iramfasha ndakunda aussi yoga nkaba nkunda iki cyane muri gym musculation karate no way oya musculation ama exercice amwe amwe nafasha kumva nyine ko niki cyatumye wisunga sport cyane kumva umengo urifuza gukora sport cyane na kare tubizi ko bigeme cyane cyane tukunda ko babona mu bijyanye sport cyane sinzi ko muri abibona yuko abakera bararamba cyane ushaka kubona umugore wa 90 ans canke urabona ko aracari enfant byava yuko